DJ Pole bagiye baramugwanya kabaye akagwi k'abantu yabikora ibintu munyamwuga muga kubera ko akagwi k'abantu kabifisemo inyungu aba bantu baronka amadiri yo kurondera basana n'amafaranga bajya biramaze kumvikana cyane kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media hari service zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri hari n'ibikoresho byinshi bitandukanye ku bisata bitandukanye arivyo informatique de gestion, informatique de maintenance, informatique de télécommunication. Kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media. Ngarutse ukundi kuntu murabona ko igihe kiri nariko ndagarutse kuindi intambuko canke kundi muriro udasanzwe so ni irakoze ko Rhyme Mr Prada Boy so behind the camera nari kumwe n'umusaza tumaze igihe turiko turakorana undi nawe si sundi ni wirimo like amakuru umusaza meze neza we aguma twirenga nyuma ya kamera no kuvuga ko uno musi mwimvyatse none mbega kumenga ajatekereje ajambaye agakoti harakanye hameze gute kuvuga muri studio zacu kubera ko bose abyifatamo neza nta hameze afisaga climatiseur kabaka kari kugwego gwiza rero tuba dusa n'abakanye gatoyi kugira ngo ibintu bimere neza murabona yuko ubu inkofera singi cyambara bivanye n'agafreshere kaje kidogo namwe murayibona so uno munsi ndaza kugaruka ku bintu vya concert nije n'umunsi je nkeneye tuze kuvugana concert mugabo hari umundi muntu nza kuvuga ko gatoyi ndaza kugaruka ku muntu bita Yoya Jamal umugabo w'imuyinga ukuromba rero imbere yuko tuzakugendoka kwa Yoya mugabo reka ngaruke kandi ku biteramo maze igihe biriko biraba swate abantu benshi nkeneye nze gusigura kino kintu aneza abantu benshi bashobora gucumba cyangwa bashobora gitahura hari abantu benshi batarashobora gutahura mbega ni kubera iki concert ishobora guhomba concert ishobora guhomba ryari cyangwa igiteramo gishobora guhomba ryari igiteramo gishobora guhomba cyambere na mbere ahantu bipfira abantu bose bashobora kuvyumva reka twisunge kwanza kuri ni mbega ni culture source of culture nuko nyere biri kijya giteramo cyaba kwa kangane source of culture cyabaye kuri Stade Intwari kiya giteramo uko cyabaye abantu benshi ntibari babyiteze uko gishobora kuba kora ko cyabaye giteramo umwe muri bo canke umwe uwari we wese babisitemo novuga yuko babisitemo ubuhinga burienze urumva bose babigize abanajuwa urumva abantu bose bariko bahagarikira giteramo je novuga yuko bigize abanajuwa benshi urumva abantu barigize abanajuwa cyane kubera ko wewe ucambere na mbere sawa harabayeho ikintu bita kuduga ruguru ngo tuduge umuntu yarabihagarikiye yari company nyene ya source of culture muragenda mu ntara zigenda ruguru mugabo je akanenge narakabonye hakiri karenge nashiramwa n'amakommentaire ndavuga ati mwe mwatwabaye influencer ego cyari kibazo ciza kandi cyari kintu ciza mugabo mu boss target yiwe kwari kuzunguruka ziga ntara mugabo yiteze yuko amafaranga azaye kuyavana mu giteramo urumva Age mafaranga yafasha abantu aba influencer arabadugana ruguru arabadugana Makamba arabadugana ndavuga arabadugana za Rumonge mu mashuha baragenda hano nyene hose atandukanye urutana hose barashikayo za Gitega umuntu yafashe arashiramo ajya mahera yasizemo ajya amafaranga azineza ko azoyagarukana muri ubu buryo canke ubundi uburyo yari yimbiye yuko ashobora kuyagarukanamo ajya amafaranga bwari uburyo bwo kuvuga ati azokora igiteramo ariko kijya mwabonye cyabaye atumira abaririmbyi bakomakomeye hama abaririmbyi bakomakomeye bazoce bagaruka binjize ajya amafaranga ariko ororoke siko byabaye urumva ibintu suko byagenze ntivyagenze uko umunyamitahe ndavuga umuntu yabisizemo amafaranga uko yarashaka ko bigenda suko byagenze utikibazo rero ikibazo cyagenze gute nawe urafise kuvuga ati mbega irakoze n'umunsi ko aje avuga ati ngo abagiye kwishiramwe bigize abanajuwa bigize urumva narabisize no mu makommentaire
abantu bagenda bakurikirana commentaire z'abantu benshi cyane ikibazo ahantu cyatanguriye yahamagara aba influencer abantu bagiye guhamagara aba influencer cyari kibazo ciza cyane kwenda kurondera aba influencer mugabo yagiye kurondera aba influencer nta mu influencer numwe bakora content ziwabo boss sinzi kwa kantu yakamwenye mwasinzi ko na commentaire basi yazara kurikirana ku mbuga zararaba basi ivyo abantu twebwe nk'abantu dukurikirana umuziki cyangwa dukurikirana entertainment muri rusange mu Burundi tugende twandika ama commentaire je ni mu bantu bo barashizemo commentaire nerekana impamvu iyo source target za boss zishobora guhomba je sinkubesha abantu bari muri source of culture hajya kuri Stade Intwari sivyo barutwa n'abantu bari kukanga muri show ya Walidu sinzi ko mu mutsi ukora vyo barabaruta kubera iki babizemwe ubuyu bwinshi wewe umuntu uramuvanye ngaho uramutwaye ruguru ukora vyo mugabo ikibazo hanu kiriko kiraba mwe murazireza yuko ariho show mugabo kwereke mutabahimirije ukuromba kwereke mutabahimirije mubabwira ati umviriza mwebwe mvya mugana muriko murakora vyose genda mushiremwo genda muravuga intuze genda muravuga yuko hazoba show itariki zinaka hazoba show itariki zinaka hazoba show ivyo bintu nabivuze canke ukabishira ku ntuzeye uterubona neza yuko abantu ubwabo barafise kuvyitabira kandi kubera ko mwari mwatwaye deja nukuri to be honest mwari mwatwaye aba influencer bakomeye aba influencer bari bakomeye aba influencer bari bakenewe cyane urumva ariko abantu mwatwaye nta promo cyangwa nta mahigo ya promo bigeze babaha muri rusange rero kuba ta promo bigeze babaha muri rusange izo promo rero zaratumye mubura abantu izo promo zaratumye habaho ukutamererwa neza cyangwa ukutitabwaho kwico giteramo kubera iyo tuvuze ati promo mbega niki aha cenza kugaruka ku kintu show kugira ngo tuvuga ati show kugira ngo ihombe show ihomba ryari show ihomba bigenze gute urumva show ihomba bigenze gute show icambere na mbere bakunze kwirukira kubera ko je ngiragaje kuraba yaba abaririmbyi yaba aba basatu cyangwa abandi bose bari ngaho nta muntu numwe yigeze agira share bagiye kuyigira ku kanyuma urumva share bagiye kuyigira ku kanyuma none ni gute mwogenda kugira share ku kanyuma kandi mwiteze yuko abantu mwiteze yuko biza gukurikiranwa n'abantu benshi mugabo show hama ntimwigirire publicity je kurakora je nogaruka kazi ku bantu bavuga ati urona irya show yabaye source of culture yani no kuvuga ko yari festival iki kintu je baza kugaruka ko kenshi wewe ni festival mugabo festival uhayifata nka concert burya abantu bategura ibintu by'amashow ntibaramenya gutandukanya festival na concert kwe ntibaramenya gutandukanya festival na concert kuko festival ni kintu uba wateguye umwanya munini kandi ni kintu burya kenshi na kenshi gikunze kubera ahantu hiyaguye festival ntabwibera mu masare Chirima ni yanze just nta festival ndabona yabereye muri sare festival ibera ku bibuga hakujya nyene yego deja place bari bahari yari nini yarishobora kwakira abantu benshi cyane mugabo organisation show kitabirwa n'abantu badakwiye n'ijana just nibaza ko mwijya festival harimo abantu ijana nta n'abantu ijana utire ibintu byahombye guterera ni kuvuga ko icyambere na mbere ego nukuri mwaragerageje kurondera abantu babibereye urumva mwaragerageje kurondera abantu babibereye source of culture mwaragerageje vraiment kurondera abantu babibereye kandi babikwiriye aba influencer kandi kubaduga na ruguru cyari kintu cyiza cyane urumva muragenda n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ikibazo cyane cyatanguye gupfira akaroro ka mbere promotion ntiyari ikwiye urumva promotion ntabwo yari ikwiye na gatoya ico cyaratumye kubera ko bajya ba influencer mwatwaye hariya baca bagenda baravuga igiteramo turiko tuzunguruka mugabo a close bakavuga erega kubivuga kujye simvuze yuko batigeze banabivuga ngo na rimwe kubivuga barabivuze mugabo kubishimangira akaba ariyo target
mbega hoho boss yoba yaravuze yuko target akareka kwerekana target kuko uko bigenda kose je amafaranga aragoye umukire ko wabumeze kose mukire uri kurashira amafaranga mu bintu uratebuka ukavuga ati je amafaranga ndiko ndashira mu bintu nkeneye kuyagarukana ubwo buryo bwose uri kuravuga ati reka je mfate amafaranga ndashire mu bintu kujya nyene niko nawe uri kurarondera ukuntu ushobora kubwirana ushobora kuyagarukana nimba bidakunze ko ushobora kugarukana rya amafaranga canka atakuntu ushobora kuyagarukana nta kuntu ushobora gushira mu mafaranga nivo yafashe aragenda afata aba influencer bagiye batandukanye abakomedie abantu nyene aba promoters byari ivyo kandi vraiment nanje nabikoze navuze ati iki kintu kujya kizoba gifise inguvu mugabo abantu twari twiteze yuko bashobora kwitabira concert sibo abantu bayitabiye bro sibo abantu bayitabiye abantu twari twiteze yuko bashobora kuza kugaragara mwijya ko sibo bantu bagaragaye kubera iki ntabwo bashize imbere ntabwo mwashize imbere ikintu cyari gikeneye oya cyo mwasize imbere ahubwo ibintu mwashize imbere byari ibintu navuga ko bitari binakeneye bro yaba kubaririmbyi jewe nagiye kubona post ya Bface on the floor hasigaye iminsi nk'itatu mugabo je nizere ko festival yarayizi bro festival yarayizi ubwiwe festival yarayizi cyangwa abo ba bose bari bayizi nani bari bayizi bro si ibintu byizanye kandi no gutegura iyo tour si ikintu caje uko nyene ni ibintu byari bizwi yuko iyo inyuma y'iyo tour uko bitegerezwa kugenda kose inyuma y'iyo tour hategerezwa kuba je nk'impanuro cyambere icyambere jewe je nk'impanuro cyambere na mbere kuma je ngenze ntange nisomo kubera ko nico mbereyeho ngera ko ndiko ndabigisha icyambere na mbere nukuvuga ko uzi neza yuko utegura festival kuko igihe yari concert utegerezwa gukora ikintu bita conference de presse urumva benye umenye ngo press conference urumva conference de presse sivyo kugira ngo imbere y'abamenyesha makuru canke nibiki ushobore kuvuga ico ugiye gukora ico nico kintu cyambere cyari gutegerezwa kuhaba ukora byuma hama ukacongera kandi ugatumira ama media atandukanye kugira ngo igikorwa kimenyekane hakiri kare nukuvuga ko aho hantu iyo utumye ko iyo conference de presse bituma igikorwa cyawe gishobora kumenyekana hakiri kare abantu bakavuga ati okay umunsi munaka itariki zinaka igihe kanaka hazoba hariko haraba igiteramo hazoba hariko haraba festival kanaka yegereje ibintu kanaka setu uko bizoba bimeze kose urumva iyo ni cyakabiri bisaba yuko kandi mwari gutanga akazi kuba promoters apa urumva mwe ikibazo mwagize se kindi urumva je sinzi ko ari abantu borganiza babaye indandende canke boss yasohoye amafaranga mugaba amafaranga abantu baraba bandandende uko ibyo naje naravyumvise kwisho isho tubaze bwise zuko turi yamiriza abantu habwa amadiri yo kurondera abasani hari amafaranga bajya aba bantu baronka amadiri yo kurondera abasani amafaranga bajya biramaze kumvikana cyane wewe boss kuko boss urona nka abajya bategura ama festival ntibaza mu musani ngo ahembwe miliyoni wanashima je mbere ndakubwiza no kuri amusani je na musani numwe ngaha mu Burundi arahembwe miliyoni 200 dego nta uriho nkaza ngaha babeshi dego kunyene miliyoni 200 ngo papa muri show imwe nta uriho uriko uravyumva mugabo kiratagiye hanze sinzi hanze ibintu nkamwe n'ivyo mugabo dego uwo muri ivyo nta uhari je nta unubumva ntibaba wa mbere ni miliyoni 4 miliyoni 3 ni miliyoni 3 miliyoni 4 uko uravyumva none amafaranga nimba ariyo baronka wowe ko usanga ego vraiment tushari muri level canke situation canke iyo tumeze aho turi mugabo babantu botumye ndavuga botumye umuziki canke umuririmbyi ashobora gutera imbere muri rusange nibo nyene bahaye batumujya muri ririmbyi ashobora gusubira inyuma uti gute ni umuririmbyi wewe ubwiwe nyene ubwiwiwe araje ngaha aravuze ati bana jewe ni miliyoni zinga urumva ajya ama company sawa reka tugaruka basi ku ma company uwo kubera ko je dusanzwe dusangira nk'akantu agacupa hiyo bwa brasserie tukabusangira uwo kubera ko buze je amahera je bashobora kumpemba akaroje n'umuririmbyi kubera ko uzi amafaranga ashobora kuba bampemba ntibaneze miliyoni 3 umukira araje avuye hanze urumva reka bazo nk'akarorona nka Amstel yose yo ngaha mu Burundi sivyo Amstel nizo hanze urumva ziva hara muri Amsterdam nukuvuga ko nani kubera
wewe bage ntibaza amafaranga abaririmbyi bakunze kurya ntibazi ko warafise kugenda hariya ugasanga umukomisiyoneri areka kubita amafaranga ashaka kurusha umuririmbyi uko uravyumva ugasanga areka kubita amafaranga menshi kurusha umuririmbyi baza kumuha miliyoni 3 we hari yagiye kuvuga yuko umuririmbyi ajya miliyoni 10 miliyoni 10 ugiye kuraba basize mahera yiwabo ku baririmbyi biwabo mahera bama babaha ni amafaranga make kuri toya hani wacu mu Burundi acha yumva gutanga amafaranga ko ari ibintu bisanzwe cyane ororoke kumbe najya amafaranga 10 miliyoni nashitse acha yamuha miliyoni 3 muriko murumva aho rero niho bitangura gupfira abaririmbyi nabo baramaze kubimenya akaca atangura gupostinga kijya kintu inyuma y'imizi show isigaje nk'indwi imwe ukene imagine none nka page za sa mbega ni kubera kibasi mutavunya mutora sa ubwiwe mukamubwira tumviriza rero twe turakoze show turafise festival tora amafaranga kora tour ya Source of Culture Festival akore tuwa ku maradi akoresha imbuga ziwe yamamaza murabe yuko atamusaruro mwari kubironkama urumva ivyo ni mara organisation urumva ni organisation ba bantu twita ba komisiyoneri bavuga ati bana jeni muze mwe ni mu amafaranga je ndazi kuvugana n'abasani umukira agashiramwe imitari che kampuni gashiramwe imitari bugere kampuni maze gushiramwe imitari ya mbere ya kabiri burya muri ko muradukwegera urumva je nk'impanuro nako navuga ati ikintu cya mbere mwari gukora mwari kugira conference de prince urumva mwari kugira conference de prince mumaze kugira conference de prince cya mbere mumaze kuba muri ko murayigira hama mukace mutuma kwa media hama mugahakaza aba promoters murumva mugahakaza aba promoters mumaze kuba muhaye akazi aba promoters bariyumvamwo kubikora kuko deja wamuhaye akazi none wamuhaye akazi nk'icyo tumatabikora n'icyayi ntacyo tumatabikora arabikora kubera ko aba yumva yuko bikwiriye sawa aho tukaca tuva ngaho ikindi naco kice yikurikira handi naho nk'impanuro ngena urumva ngahandi ko ndabaha impanuro ngira ko ndabaha impanuro ikindi naco mwari gukora sikindi bro ndiko ngena ndabaha impanuro kuko nta kuntu twama tubona umenga bakire ngo bariko baridoga ngo ngitera mu ntamana ntuze diwani aruzuza ingozi ivyo byose byabaye muri weekend imwe ngaha ejo bundi bro hama ikindi cyari kuri abasani mwatumiye nico nameje kuvuga ikindi abasani mwatumiye urumva abasani mwatumiye mwari gusa kuko je none nk'akaroro jewe nk'impanuro basi je ndiko ratanga mwari gufata bajya baririmbye bakagira tour ku ma media ega mwebwe urona ngaha mu Burundi ariko mufata media umenga ntisanzwe ariko mugifata umenga media ni kintu nyene cyaho nyene rumva uko nuko mugabo media je ndakurahiye s'il vous plaît media wamaze kuyikoresha neza ukayifatira nta kuko abantu benshi abajene bagenda muri show je singombye kuvugirana abajene benshi bagenda mu mashow barabira ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi ntibaraba ibintu ku mapoto nkabijya vya kera ngo mwamanika amapoto oya ubu abantu benshi nimba bagenda mu mashow ije kintu ntakiboneye ndavuga kuri Instagram Facebook ahantu nkaho TikTok biba biheze nahandi nahamwe ushobora kukibonera kubera ko abantu abajene benshi muri niveau turiko turagendako mwebwe muracafata ibintu ngo kubera ko naka muracafata babandi nyene kubera ko naka ari we yatanguye biriya naka ari we yatanguye biriya naka ni babimenyere oya hari abana bakurikiranwa cyane ku mbuga kandi namwe murabazi murababona mugo dusanga umuntu ngo ni kubera ko ari naka urumva abimaze mu imyaka myinshi cyane iki mugabo kibagira hari abajene bakurikiranwa ku mbuga cyane kandi nabo abajene bakurikiranwa ku mbuga urumva abajene bakurikiranwa ku mbuga ni nabo bantu nuvuga ni nabo bantu bafise abantu baza mwari aya mashow wowe uburiya mwabo bantu wo kubera ko uvuga ati ukegenda ndagenda mu company kanaka nkashikirwa umukire muri ko muramuhombesha nkujya wa niho yaragitangura je ndibaza ijya ni premier edition siko urimo ijya ntuze Source of Culture okay umukire yasizemwe amafaranga nkajya yose yasizemwe amafaranga nkajya yose wewe ni gutuzoza kumwumvisha next time ashiremo amafaranga kumwakurikira namwe muce mwitwaza ngo ati ngo ngurumba ngo ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi niyo maja muce mwitwaza mugabo ororoke ni manki urumva ni manki ya organisation yiwanyu ntabwo yari imeze neza mwoganje ibintu kugira utameze neza mwebwe murazi neza yuko mufise festival mwagombye kwifata nka concert mwe mufata aba influencer murabadugana ruguru ba influencer muduganye ruguru hakubabwira target mufise muranyegeza mwe mwarabinyegeje urumva ego kugira ngo maybe mu profit
mugabo nubwo mwari kubanyegeza kuko beberwe mwari kwerekana yuko itariki kanaka no hazoba mwarabivuga muga ntimwashimangira nta n'igiciro mwigeze mwerekana kwereka mutatanga urona haya nyine imagine tumenga yamaze ukwezi kose tumenga imaze ukwezi kose kwindwi ya ukwezi kose kwindwi bari muri tuwa imagine uko kwezi kose muri tuwa mugenda muvugana show n'itari ego mwaravuga amafinale muga ntimwavuga ngo ibiciro kunuko ngo hazoza umusarikana kunuko ivyo ntavyo mwavuga mugabo iyo mukahera ku ntango hama mukagira press conference mukavuga ati bana twebwe tuzodugana n'aba influencer mugabo target iwacu no munsi munaka hazoba hariho show kwinjira n'amafaranga naya bibazo ivyo bintu abantu babimenye yuko hazoba concert n'abantu bari muri organisation n'abantu bafise ingo ariko barabivanamo mugabo ubwo muntu azozana amafaranga yiwe aze kuraba show ntavyo yarazi jemwe no mango je ndashobora kuba ndabizi mugabo nkano mango je simhe ndavuga nk'umuntu yarabizi cyane nk'umujournalist oya ndiko navuga nk'umunyagihugu asanzwe basaza atari karakurikirana na kimwe je nzoza gusa kuriha nicara hama ndabe sana nzoza kuriha kugira ngo ndabe abandi babifusi n'abandi bagiye batandukanye uro mugara mwico gihe ukaranirwa gutahura yuko umukire nawe rikara shiramwe amafaranga wowe ukura mu profita ukajya ukagwa izo miliyoni 2-3 uracikanye mugabo uri kurica kazoza ka entertainment yiwacu we urahaze irevre urahaze urasize mu ndayi wawe uragiye mugabo mbega ujya mukire nayo size mu amafaranga yiwe urumva neza yuko ni gute amazoga nakandi kumusomesha bizomutwara ibindi binjana dufite amakampani menshi niriwe ndiko ndadonda kuranga bro yagiye arazimuko nyine baratanga ibiteramo biragenda birahomba mugabo je nari cenda medita ndaraba ikintu kibituma bino bintu ni kubera ko abantu benshi bagumizamo muri ni babandi nyine bagumiza muri bya bindi nyine je nari cenda ndaharura igituma DJ Pole bagiye baramugwanya kabaye akagwi k'abantu kagiye kamwe karamugwanya bivanye na deals bivanye n'uburyo nyine akoramwo ibintu manu bwa mutipe yakora ibintu bijya mwuga ubwo mutipe yari n'umunyamwuga to be honest yabikora ibintu umunyamwuga muga kubera ko akagwi k'abantu kabifisemo inyungu urumva kabifisemo inyungu nanje ntanize ndiko ndabona abantu munsi naza yiko bari je abantu ndiko ndavuga n'abantu bari bahagarikiye isosi kora byumva abantu bari source of culture nukuvuga ko abo bantu namwe muri yizi kandi namwe murabazi niwe ndiko ndavuga nibo bantu kabaye akagwi kabo kagiye karafata DJ Pole kamwerekana mu banyagihugu kameze nawe abatu acara kinjura acara kinjura jereka ndaberekereye ibi ntazohagarikiye je sinyo ari ibintu azobahagarikiye isho ya Harmonize je ndakwereke yuko ata abantu bazoba bahari kubera no organization raba nk'ubu abantu benshi bazobatanga kumenya yuko Harmonize agomba cyane imagine nta bango rirasohoka nta niki abantu babizi bangana gute tuvuga no kuri abantu babizi bangana gute abantu babizi nivu kubera organization babihaye umuntu abimenyeye mani ibintu utabizi cara wige bakwereka bavuga ati banumviriza ibintu babikora uko irevre uramenyekana sivyo irevre uri mu influencer irevre uri umuntu ameze uko urumva mu gihugu irevre urakora bino canke binabiriye mugabo ntibisigura yuko ushobora gukora iki cyakiri oyaye suko bimeze ataruko naho muziki wacu uzobandanya uri kurasubira inyuma muri rusangi twe tukuma tubona umenga mbega abani byiwacu ko badatera imbere amakapu mwaragenga aho murakomendurwa amakapu n'urushikira iherutse kuba mwarabibonye babaha imiduga ntibiriko biraza amakapu n'imvira ku baririmbyi irevre n'ivyo bariko baririmbira ku baririmbyi mbega hoho nimba bariko baririmbira ku baririmbyi kubera ikintu cyo kubaraba concert izi concert ama festival mani festival twara amafaranga menshi cyane uraza kuzungurukana wowe kwanza ubwiwawe kwanza urifata wizungurukana Burundi bwose wewe wizungurukana wowe ubwiwawe ata abantu benshi bari wipakiza apana imodoka in private oya wipakiza ura amafaranga biri n'ibyo bintu hama ucusanga umuntu umukire yafashe imitahe yiwe azungurukanya abantu nka kwastere nka zitatu abo bantu bariko barajya nyene bariko banwa nyene bariko baryama nyene mugabo promotion yakijya kintu ibe zero yego irevre yabishiramwe kugira ngo nanyene azoro nk'amafaranga mugabo target yarafise nk'amafaranga target yari yo kugirani yari ijya festival haje niho yarahombe wo gushamwa ama miliyoni ntajya ha ama festival kacijamwe abantu cyane naje sinobemera isho y'uwanyu bro rero tuze turaraba nk'ibintu abantu tuze turaha ibintu
bajya abantu ego ntitwabanse mwebwe mugenda guserukira aba boss ego revre murakora neza kandi mugakora ibintu byiza cyane kandi bishimishije ariko aba mwebwe rimwe muduserukira mwana mango muko muraduserukira imbere muturinzu kandi uko kuntu muko muraduserukira urazi kuba ambassador ukaba ambassadeur w'ahantu nukuvuga ko nk'ubu mwe ivyo bintu mwe muriko murica abantu bazoza inyuma urabona ko byari bitanguye koroha abaririmbyi kuronka visa kugenda byari byarapfiriye kera baruriro baragenda mbwa ngaha hagati je ico kintu narigarutse ko iyi generation ngaha hagati nibigeze bagenda kubera hari abantu bagiye hari abarayivuruga mugara nk'ubu irone iyi generation kumenga baragenda hanze kubera ivyaroroshe baramaze kubona yuko kugenda byoroshe cyane mbwa nk'ubu aha ntimutangare bitwaye nk'indi myaka 20 atama kampuni cyangwa atamuntu ari karaza gukora festival mu Burundi Jesse ninga ndakivuze no munsi mugabo iyi video ndazi ko itazofudi mu munsi cyangwa ejo urumva bigafata indi myaka 200 hafi imyaka 200 kugira ngo umuntu yiyumvira abantu mugerageze kukomvisa abantu mbega ubu so batanguye gutahura son excellence ryari hajya kuri ntuzetese yavuze ati ngo ubu bameze neza ngo kare bafatwa nk'abanywa rumo ubu baratanguye kubatahura yuko baririmbye atarabanywa rumo mbega bitwaye igihe kingana gute murababaza ba Black G babidondo ukuntu bafata murababaza ba T-Max bose haje ukuntu bafatwa womenga ni ibintu nyene by'ubujagara ka ubw'ubudumbi mugabo uko ba T-Max bafashwe cyangwa nayo suko bacanje wa Miss bafashwe bacanje wa Miss ariko bubashwe bibanye ni shema hari shema batanguranye muganga hagati hari akantu kaje mwo kuburararara kidogo bituma leta igira ati mukasi mugabo nawe muratangwa kwifata neza urana ko na son excellence aza mu iteramo by'iwanyu bikagira ahantu bikagenda neza ibyo ni iki ni ma etape hakugenda imbere urana ko turasubira inyuma rero imbere yo gutegura ibintu giturabe ngo naka ngo je dufiki naka dufiki do hamagara ujya muntu bishoboye umurihe ujya apana ngo je ngo naka ngurumva ngo nanje afite experience mu ivyo bintu muhamagare ahubwo rero kujya kuntu muri ko murakorana utera umwibaga n'ubumenyi je to be honest jewe no kuri jewe ngerageje kuraba suvuga ngo ndiko je ngaha mu Burundi nta muntu azi gutegura igiteramo nka DJ Paul nawe uriho mugabo ikurevra murafite kuvuga ati ngo yabikora ku nyungu ziwe canke iki mugabo nta muntu azi gutegura igiteramo kikaba organize neza ku buryo nawe kiravye ushitse akavuga ati ngo ibintu organize DJ Paul kubera afite experience n'ibyo bintu arazi kava none nk'uyo muntu ntiwita ku byo mupfa ahubwo ari inyungu nakazoza k'abantu ariko baraza kuturaba we nk'ubyo urahamagaye umuntu aza kukuraba wateguye ibintu nyene byaho nyene byandagutakiye kuko ujye umukoresheje ukamuhemba amahera ko bavuga ati banje kugira ngo nze muri ibyo bintu byawe shaka amafaranga muhajye amafaranga hako ibintu byononekara no konona ifoto y'igihugu n'abaririmbyi muri rusange n'abantu bakoresha ibyo bintu nukuvuga ko jewe byarambabaje to be honest rero utusanga kakagwi kagiye turumva jewe urumva je kandi wanashima mbere ngiye poromera kumbuga mbere no cyane mugabo arafite abantu yisunga arafite abantu akoresha promo zo zigashika bro mbega hoho ikwereka igitera mu giheruka kuba ari Redemption Voice kitabiro n'abantu benshi mweza ko ari kubera pore niho yarari sivyo niho yarari ututera utahura neza ko jewe mani je nuko sinzi ngo bizogenda gute umuntu agusumbye ikintu emera ko akigusumbye hama wicare akugisha ibintu byo kumva ngo ama brand of very na do aba bantu mu muziki ibintu ubuzi buragabuye tube tubyumva ni nkuko ngahaje nkaca ntangura kumubwira uyu hari inyuma ya kamera namubwira ati nziza rero man jewe nzarahandi kamera ndaza kugenza nkuku mu gihe jyaje ntayiko ndibona cyangwa niwe ashobora kumbwira ati hagarara hamanje nanje nkaca ntangura kumuhariza burya reje mpagaze ngaha niho mbona ko meze neza kandi ari wari karaye urumva aho tuba tugombye kwinjirana ni kuvuga ko ngaha mu gihugu novuga ati cyane muri entertainment turamenya kuvuga ati nakarashoboye ikintu reka tukimuha je nitaye kuco dupfa bro utitaye kuco mupfa muha kazi murihe hameje akwigisha urohe experience bas ari byo bindi navyo mu byihoze sivyo ari byo bindi navyo mu byihoze ariko twebwe tuje kuri niveau imeze neza so nako ndagaruka cyane kuco giteramo cyarambabaje kuko income nenda citezeko so yahabaye so
ugira ico terera nashire nga muri commentaire. So ni Irakoze ko right Mr Prada Boy. So behind the camera nari kumwe na Wilmo. So nawe uta ciao ugira ica komanta canke avuga ati bana turondera amakuru y'umuntu kanaka. So ndi hano muri trending ibintu babigezweho. So ni Irakoze ko right Mr Prada Boy. Ciao.